Ah, c'est très simple, c'est très simple. Donc, je peux dire tout simplement au revoir. Au revoir. Voilà. Okay. Au revoir. Umvise ko au revoir nukuvuga yuko je mu Giswahili inja mvuga kwaheri. Donc, est-ce que je peux dire au revoir même dans cette émission-là? Non, kuko nituraheza. Nituraheza en fait. Banywanyi ba Madudu Pro TV aho muherereye mwese turabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko twabibemereye hariho ikiganiro ducisha rimwe mu ndwi citwa twigishanye canke tufundishane. Uno munsi rero hariho umutumire twicaranye ngaha nifuza yuko tuganira kubijanye n'ico kiganiro. Reka ndamuramutse hama nawe abibwire. Ndagize mwiriwe chef wacu. Okay, reka turamutse ko yadukurikira. Nitwa Mugisha Abel. Uno munsi natumiwe na Saliju. Nibaza yuko ibyo tugiye kuvugana muza kuvyumva. Murakoze. Neza cyane. Abel nkuko yaje kubaramutsa numva ndyohewe cyane niwe tugiye dukorane kino kiganiro. Nkuko rero nabibemereye iki kiganiro twagishizeho kumvo yo kunganira abana bakiri bato canke umuntu wari wese yifuza kuraba canke gukurikira izi nyigisho zacu kubera kwishuri nta wigera ahamenyera vyose. Ikiganiro rero turagerageza gukoranya utujambo tumwe twirya nino twunganira vya vyigwa umwana aba yabonye kwishuri canke mu mihani wacu ko tugenda tuganira hari utuntu tuba dukenera tutwunganira. Nkuko tubizi aha mu Burundi wacu abana batangura mu mashure mato mpereye dufate muri maternelle ariko nshimikiye nko mu mwaka wa mbere aho biga icongereza, igifaransa, ikirundi n'igiswahili. Urumva ko ari indimi nyinshi. Muri uno munsi rero twe tuza guhagarara ku gifaransa, igiswahili n'ikirundi. Novuga nti ndashaka Abel kukubaza utujambo tumwe kumbure wewe uze kutuvuga mu gifaransa tugira ico tudufashije mugari jewe nza koroherwa mu kutuvuga mu giswahili. Urabinyemerera? Sawa. Bon. Nkuko buri munsi iyo umuntu muhuye nawe utegerezwa kumuramutsa kamubaza makuru yiwe nanje nifuze guhera kwijambo rivuga jambo. Jambo n'ubwa mbere ubyumvise niba atari ubwa mbere nifuza yuko woshobora kumbarira mbega mu gifaransa mu buryo burambuye kugira ngo abana bacu aho bari bashobe kumva iyo umuntu avuze ati jambo mbega jambo gisigura gute bishobotse mu gifaransa no mu kirundi uzomfashije cyane. Urakoze cyane Saliju. Mu gifaransa biri mu mugwi ico twita les salutations. Les salutations rero iyo tuvuze ngo jambo ni nk'igihe uriko uraramukanya mugabo mu buryo atagira ufasono ririmo cyane mugabo harimo ibintu by'ubugenzi harimo bega abantu muri mu runganwe rumwe. Rero mu gifaransa mu came ko uti salut ego. Sawa. Wasikilizaji, watazamaji, kama gisi ya Abel amemaliza kuongea hapa, anaongea anasema hivi jambo kwa Kifaransa unasema salut. Na yeye anaongelea kama jambo ni katika maneno tunayotumikisha kwa kusalimiana. Lakini kwa ule wakati ni watoto wenyewe mko sawasawa, wala mko wa vijana mko sawasawa, wala mko wasichana mko sawasawa. Yani wale wenyewe mko katika makamo mamoja. Unaweza kumwambia jambo. Lakini sasa ikiwa ni mtu mwenye anakuzidi umri, nafikiria hutosema jambo. Sasa kwa neno la pili ninapenda kumuuliza Abel. Sasa Abel, mimi nikisema jambo kila mtu, yani nimeona mko watu wengi pale. Kwa hapa sasa sisemi jambo kwa mtu mmoja au kwa ule mtu mwenye naweza kukutana, kwa mfano mimi niko mwanafunzi wala tuko akina mama tuko kimo kimoja, naambia jambo kila mtu hapo. Kwa Kifaransa utaongelea vipi wala kwa Kirundi? D'abord il faut distinguer les choses. Lorsqu'on dit salut,
ça ne tient pas du temps dans lequel nous sommes. Disons, pendant le matin, pendant le soir, dans l'après-midi. Non, ntibifatire ku mwanya turimwo mu gatondo ku mugoroba mwijoro. Oya, nkuko twavuze salut, imbere ko ncanja kwico wabajije, salut ni ikintu nokoresha haba mwijoro, haba mu gatondo, haba ku mugoroba. Rero yiriko ndamutsa abantu benshi. Donc si j'ai l'opportunité de saluer beaucoup de gens en même temps, je peux dire salut à tous. Ego. Mu Kirundi, okay. Ah, mu Kirundi rimwe na rimwe hari amajambo agoye bivana nuko turabibihe tugezemo. Muriko ndaramutsa abantu bose ari mu gihe co mu gatondo ndavuga nti mwaramutse mwese. Ariko umugoroba ndavuga nti ndagize mwiriwe mwese, ndagize mwiriwe gahabagiyemwo ikintu cuko nubasha umuntu mugabo ari muri rusangi ndashobora ngo mwiriwe mwese aha ni mu gihe co ku mugoroba. Ego mugabo kandi hariho ijambo dukunze gukoresha nogereranya n'iryo rya salut tudafatira mu gatondo ku mugoroba mwijoro. Hari ijambo tuvuga rya amahoro kiyavuga mu gihe bura shalom, besha ko ngo shalom, urumva tuvuga ati amahoro mwese uvuga ko ndashaka kwikoresha mwijoro ku mugoroba umwanya wari wose amahoro mwese. Okay, neza cyane. Urakoze. Hapa sasa Abel anaongelea nikisema jambo kwa Kifaransa na kuwa nimesema salut. Sasa akasema jambo, kwa ukweli jambo unalitumikisha kwa muda wote. Asubuhi ikiwa saa sita ikiwa jioni, muda wote tu hata kusema jambo, lakini hapa panakuwa hamna heshima. Yani panakuwa hamna heshima, ni ile sani watu tu mko sawa sawa, hawatasema kama umewavulia adabu. Hapana, kama hivi mimi na Abel naweza kumwambia jambo Abel, na utanijibu aje? Jambo Abel. Jambo. Salut. Okay. Ni kusema sasa hapa sasa kuna lingine neno nataka nimuulize. Kwa mfano mimi naweza kusema hivi, habari za asubuhi Abel. Sasa mimi kama nakwambia habari za asubuhi, ni kusema mimi ni ule muda wa asubuhi, yani tumeamka, ni zile muda za saa 12 za asubuhi, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 tunakutana, nasema Abel habari za asubuhi. Sasa kwa Kifaransa mtu atasemaje wala kwa Kirundi? Donc maintenant on est beaucoup plus dans la précision du temps. Maintenant tu dis le matin, asubuhi le matin. Ça va? Donc on est beaucoup plus précis à propos du temps. Maintenant je peux dire d'une façon vulgaire bonjour. Bonjour. Ego mu Kirundi ndashobora mwaramutse. Yego, ngaramutse. Sawa. Yani kwa Kiswahili nimesema habari za asubuhi Abel. Na wewe hapo unaweza kuongelea ukasema habari za asubuhi mama. Wala habari za asubuhi Joseph. Yani wewe ni unamsalimia kwa ule muda wa asubuhi. Kwa Kifaransa amesema unasema bonjour. Sawa. Hama mu Kirundi naho yatubwiye yuko ari mwaramutse. Neza cyane. Sawa. Hariho uwundi mwanya urabona abantu baratembera irya nino bakagaruka ino bagasubira ugasanga hari umuntu haciye igihe kinini mutabonana. Mbega uwo muntu mu Gifaransa uri bubivuge gute? Jewe ngaha abanywanyi mutwumve mudutahure, turavanga izo ndimi zose kuko abana bacu nabo baraziga. Twanka rero urusobane, nukuvuga mvuze mu Kirundi abamenya ati iryo muntu aza kuvuga mu Gifaransa canke mu Giswahili. Rero nabambajije Abel mu Kirundi aramenya ko aza kunyishura mu Gifaransa, kumbure nkaza kukivuga mu Giswahili. Ntimuze gutangara ati aba bantu ko bavanga indimi ibi bintu ni gute. Nuko no mu mashure yacu abana biga indimi zose zine zikaja mu mutwe wabo. Aha no kubafasha ajya amajambo kumbure batoza barabonera ku mashure, canke bashobora kubona bakibagira Abel. Rero muri iki gihe nariko ndavuga nti sokuru wawe canke muyomba wawe canke nde haciye igihe kinini mutabona canke umugenzi, mimi ninaweza nikasema
muda mrefu bila kuonana. Muda mrefu bila kuonana. Sasa kwa Kifransa wewe huyo mtu utamwambia aje? Donc en français, c'est-à-dire il y a bien d'autres temps sans pour autant vous saluer, sans pour autant vous voir. Dans ce cas, si vous rencontrez avec quelqu'un, donc d'abord vous saluez et après, avant même de commencer un dialogue, tu peux lui demander ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ok, ça faisait longtemps. Donc c'est pour dire que oui. Voilà, c'est ça. Ça faisait longtemps. Muda mrefu bila kuonana. Nukuvuga mu Kirundi naho umuntu ni muri rusange yaje umuntu yovuga ati hacigiye kinini tutabonana. Nuko. Ya, mu Kirundi hari n'abantu benshi bivana n'ingene batahurana. Ashaka kuvuga akibagira bijya byose ngo yo nenda gukumbuye. Aho uca wumva yuko amubwiye ati ça faisait longtemps. Oui. Okay, banywanyi mutumviriza ngira mwumvise yuko Jane ibarije akabazo Abel ndamubwira nti mbega mvuze nti muda murefu bila kuonana. Muda murefu bila kuonana. Avuga ati mu Gifaransa ushobora kuvuga uti ça faisait longtemps. Ati rero hariho nabandi bantu kumbura ushobora kuvuga uti eba hari hacigiye kinini tutabonana. Ugasanga we mu kushiraho aya maranga mutima yiwe wavuga ngo yo ngo nari ndagukumbuye. Voilà. None Abel, nk'ubu hono uvuga nti ninafurahi kukutana na wewe. Urumva no kuvuga hari hacigiye kinini ntakubona, ça faisait longtemps. Hakumwe duheje kubibona muri no mwanya. Muda mrefu bila kuonana na wewe. Bon. Ama rero nkaca mvuga ati ninafurahi kukutana na wewe. Mu Gifaransa abana bacu bavuga gute? Ninafurahi. Urambona mfise akanyamuneza hamwe uza kuyambira umuntu abone ufise ibigishika niki. Mu Gifaransa uvuga gute? Ok, ça va de pair de ce que nous venons de dire. Ça fait longtemps. Ok? Nous sommes dans les mêmes sentiments. Ça va? À supposer que je te salue. Salut. Ça faisait longtemps. Donc, je peux dire, je suis heureux de te rencontrer. Oh. Ouais. Je suis heureux de te rencontrer. Pour dire que, bon, vraiment, à mon fort intérieur, je me sens bien parce que je rencontre avec toi. Okay. Voilà. Mu Kirundi ndashaka kuvuga ngo ndanezerewe kongera kukubona, ndanezerewe guhura nawe, ndanezerewe kukubona. Ouais. None bon nkajya nk'umuntu avuze ati ngo numva mfise akanyamuneza ko gusubira guhura nawe na. Eske mu Kirundi biravugika? Ndumva mfise akanyamuneza ko gusubira kukubona. Abantu benshi barakunda kwitiza donc amajambo y'ikinyarwanda ngo ndishimye cyane kukubona. Mugabo ubundi mu Kirundi ceza bashobora ngo ndanezerewe kuwongera kukubona. Numva fise umunezero kongera kukubona. Yeah. Abel ahejeje kumbwira ati Saliju umbwiye ninafurahi kukutana na wewe mu Gifaransa ati neza na neza naho wo kwivugira uti je suis heureux de te rencontrer. Ati neza na neza ni nkuko buvuze uti ndumva ndyohewe ndafise umunezero wo gusubira kubonana na wewe. Banywanyi mutwumviriza gwaruka bana mwicaye ngaho bibakundiye muze muratoramwo akajambo kamwe kamwe no kuvuga ati ni wumva umuntu avuze ati je suis heureux de te rencontrer muri ico gihe mu Giswahili uzomenya uti nafurahi kukutana na wewe. Nkuko uvuga muri rusange ati ndumva mfise akanyamuneza ko gusubira kubonana nawe. Ndabeshe Abel. Neza cyane urakoze Abel. None je nanje hari agafaransa kamwe nigeze kumva bavuga ngo a plus tard. None a plus tard. Nko mu Kirundi ni gute? Bon, mu Kirundi turaba ngo tuzosubira. Tuzosubira. Mugabo attention, vuze ngo tuzosubira. Nuva yuko ari muri kazoza kakure
kakure Oui, oui. turasubira Turita mu gifaransa le futur lointain. Ego. Donc niho nshobora mvuga nti à plus tard. à plus tard. Oui. Ah, amashaka kuvuga hafi nawe byokunda. Bo hafi. Jina inzi ko mvuze à plus tard. Bon, mu buryo busanzwe nshobora ni à plus. À plus. Cyangwa à bientôt. Aho ni ico no kwita le futur proche. Sawa. Mu kirundi naho. Ndashobora ngo turaza gusubira. Cyangwa turongera. Voilà. Okay, turongera. Turasubira. Yego ni kazoza ka hafi. Okay. Ouais. Très bien Abel. Urumva ko nanje nzi ukivuga très bien Abel. Bon, urumva abanywanyi mutwumviriza narinda mugiye nanje yari ahantu nanovye akajambo ahantu handitse ngo à plus tard. Nariko ndamubaza none à plus tard nishoboye kubishira mu kirundi ni gute? Aciye ambwira ati ni nkuko uvuga uti turaza gusubira canke turabonana tuzosubira. Okay. Hama mu Giswahili hoho igiswahili coco ntikituvuruga cane niko novuga nti tutaonana baadaye. Okay. Hoho sinzovuga ngo baadaye ya ile ingine wala ni no. Imvuze baadaye urumva ko ari umwanya atari umwanya uza. Quelque soit umwanya ubiza gufata ariko ni kazoza. Hoho si difference yango ni kazoza ngo kinyuma y'iminota 5 kinyuma y'umunsi no tutaonana baadaye ni futur. Muga wewe bo ça dépend ikiyago mwari murimwo urabona uti ni baadaye ya muda gani. Munca makere banywanyi muri ko muratwumviriza kuko Abel aje kubivuga à plus tard avuga ati ni mu mwanya uzoza. Mu Giswahili naho ni tutaonana baadaye. Turasubira cyane tuzosubira mu mwanya uzoza mu Kirundi. Hama umuntu avuze à bientôt. À bientôt. Wogerageza kubishira mu Giswahili no mu Kirundi. Jewe ko nagerageza. Ok, à bientôt. Reka dufate wavuze yuko à plus tard ni tutaonana baadaye. Donc à bientôt je vais dire tutaonana. Tutaonana. Ndio, siziki. Turukwigishanya. Turukwigishanya. Nimeweza au nimekosea? Bon, kusema tutaonana nukuvuga naho nyene nko nakubariye ni muri kazoza. Au nitakuona hivi karibuni. Yani biguma biri muri ya sense hivi karibuni. Yani ni muri wa mwanya uri hafi nkuko uvuga ni voilà ya futur proche. Tutaonana au nitakuona hivi karibuni. Sawa. Tutaura ni après une heure haciye isaha cyane amasaha abiri. Naiba 5 minutes. Naiba 5 minutes. Nitakuona hivi karibuni. Voilà. Okay. Nashukuru sana. Sawa. Mu Kirundi sinzi yuko. Mu Kirundi nakubwiye ni turasubira. Mubyo byo turasubira. Uca wumva dufate nakuramukije dafite tuduce tunyokupa uyari ebana urumva ubunyene ntibikunda turasubira. Urumva yuko ari kazoza katarakakura ka hafi. Neza cyane. Okay, banywanyi mutwumviriza nkuko ikiganiro ari twigishanye tufundishane namwe murafise cyo mushobora kuduterera cyangwa ari kintu mubaza muri comment subscribe sabone utarabikora kugira ngo tubandanye tuganira n'ibiganiro biba bikurikira kugira ngo mushobore kugenda mubibona. Rero tubasavye yuko utarabikora ashobore kubikora. Rero iyo kenshi dufate nkuko je nawe turi kumwe ngaho haraza kugera umwanya dusezerane. Mu Gifaransa ni gute? C'est très simple. Donc je peux dire tout simplement au revoir. Au revoir. Voilà. Ok, au revoir. Umvise ko au revoir nukuvuga yuko je mu Giswahili inca mvuga kwaheri. Donc est-ce que je peux dire au revoir même dans cette émission là? Non, kuko nituraheza. Nituraheza en fait.
nshatse ko abanywanyi bacu abana abavyeyi badukurikira bashobora kuza kwibutsa aya majambo bamenya ati mbega iyo umuntu agomba gusezera uwundi turashobora guhura tukaramukanya tugatera inkuru hama hariho ujya mwanya jewe nshobora no kuguha ukuboko harinze no kuvuga muri ico gimenyetso bwa mbere twahuye duhana ukuboko turamukanya nta kuguha hanyuma nzoba ndagusezera ngeye iyo geste nubwo ntovuga au revoir uratahura yuko ijambo yari gukoresha ari au revoir. Voilà. Mu Giswahili rero mvuga ni kwaheri. Kwaheri. Mbega mu Kirundi ni gute? Mu Kirundi ariko ari ikintu nibutse. Mu Kirundi akunda gukoresha ikintu ngo bye bye, ngo bayi. Bayi mugabo ugiye kuraba neza. Nicogereza. Ngo bye bye. Urumva? Mu Kirundi bugero ari ibintu bigoye. Bazi ko mubwana n'umuntu nka tuzosubira tuzongera abagusezeye bayi muri bwe twame tuvuga kirikare donc mwe twahereza ko areka jamwana numva bavuga ngo ndikebanuye eske ni Kirundi yes ico ni Kirundi ciza cyo nagomba ngire ko nanje ico ni Kirundi c'abarundi n'abarundi kazi bantare rugamba ndumurundi kazi iyo mvuze ngo ndikebanuye ndibaza ko n'umunyarwanda nubwo uzadusangiye bimwe tuvuga nkatoka neza cyane natoka ikirundi ciza ni ndikebanuye yego muga mu gifaransa attention je peux dire au revoir cyangwa ni à demain vous allez à demain nange ndakubwiye ntibaye tuzosubira urumva yuko tudasubira no munsi muganda kwikebanuye toutes les façons neza cyane kugira ziko nagirenda kubaze ademe naco urumva rero ademe gikurikirana na au revoir oya naho nakubwira ngo au revoir ni à demain ademe gusa nagusezeye yego abarundi bavuga ati na hejo kwa Kiswahili napo unasema hivi tutaonana kesho. Banywanyi mutumviriza ni kuvuga yuko abesha kuvuga ati nubwo umuntu yovuga ademe ucutahura yuko agusezeye ati burya tuzosubira ejo sivyo mu Giswahili naho tutaonana kesho umva ko ayo majambo ko ari atatu nibaza ko ikindi gihe n'icongereza gito tuzoturagishyira kuko tuciga mu ishuri rero banywanyi mutwumviriza Madudu Pro TV sinoreka kubakengurukira n'umunywanyi wanje ngaha ndazi yuko atoreka kubakengurukira kuko ndazi neza nubwo mutaronka umwanya wo kugira comments waronsa akanya wese akaba yadukurikiranye jewe ku bwanje noherukira kuvuga ku jambo bavuga merci mu Kirundi no mu Giswahili je nibaza yuko mu Giswahili ndasema asante kwa Kirundi murakoze hanyuma Abel sinoreka kukengurukira ku kanya wahaye Madudu Pro TV kuko uwo mwanya warufise ibindi bikorwa ushobora kuba uri kuratunganyamo ariko uravuga uti reka nje guterera kuri ya majambo amwe nzi kugira ashoboye gufasha abana bacu b'abarundi b'abanyarwanda b'abatanzania muri Afrika nzima ndetse umuntu uvuga ku isi nzima kuko hose hari abarundi hari abavuga igiswahili igifaransa wa mwana ari hariya hari akantu biza kumufasha ndetse hariho n'abantu bakuze nibaza yuko bamwe tujambo batitaho igiswahili mu minsi heze twe ntitwagishira imbere n'ejo twashaka no kumva none wowe nagomba ndagusabe ugira ijambo nawe ushikirije Madudu Pro TV. Franchement c'est juste remercier le Madudu Pro TV parce qu'il donne l'opportunité de pouvoir apprendre. Surtout aux apprenants, nous avons des enfants, nous avons même des adultes qui nous connaissent parce que nous sommes en train de dire. Donc, je vous invite à toujours suivre cette émission parce que ça va vous enrichir. Rero murakoze mushikere kubiraba no kufata utunote Imana ibagirire neza. Okay, nanje mvuze nti ciao ciao mwese aho muri. Bye.